Ndonge ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane mudukurikira muherereye ku migabane itandukanye y'isi abari hirya nino mu makungu mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri mwese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hama uracuja ngaha iburyo urafyona no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya biza bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru rero azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi kuri no gerekerezo rya kabiri ukwezi n'ukwa mbere umwaka w'ibihumbi 2024, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaraye asubiye gutera u Rwanda ivyagiriji, aho mu ijambo ryiwe risozera umwaka yaciye avuga ko umukuru w'igihugu cubanye c'u Rwanda ari we acumbikiye abicanyi bo mu mugwi w'iterabwoba Tabara, akaba yasubiye kubishira mu iryo jambo risozera umwaka w'ibihumbi 2023. Abenshi ngaha mu gihugu cacu Burundi n'abakurikiranira politike bugufi y'igihugu c'u Burundi barabona ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yamaramaje akayerekana ko ari injyajya, afise ubujyajya bukomakomeye cane mu mutima wiwe, aho kandi ngo hariho ukutamenya no kwagiriza u Rwanda ivyaha vyo gushigikira abicanyi, ngo kandi ngo akaba ari bo batoza abo bicanyi kwica. Bakaba rero yavuze ko igihugu c'u Burundi gisozereye umwaka bari mu gahundwe, bafise agashavu kaniga, bafise agahinda bivanye nuko ngo abicanyi baraye basubiye guhekura igihugu c'u Burundi, aho bari baraye ngo bateye ngaho muri zone Gatumba bakica bene gihugu 25, ariko umuharire Tabara wo ukaba waravuze ko abo bantu atari bo babishe, ahubwo ko abo bantu baciye bagandagurwa n'ubutegetsi bw'igihugu, ubutegetsi bw'u Burundi akaba aribwo bwagandaguye izo mpinja, abo bakenyezi, abasivile baguye ngaho. Bo Tabara yemera ko yishe abasirikari 9 muri ico gitero bagavye ku gisirikare. Tabara ivuga ko itagwana n'abene gihugu, itagwana n'abasivile. Ibyo vyagirije no kugira ngo babone ukungene bapfunga abene gihugu ngo nibo banyegeza Tabara. Bavuga ko rero ibyo byose vyaciye bishikira abo bene gihugu ngaho mu Gatumba ari vyakozwe n'ubutegetsi, kandi basaba ko Ndayishimiye agomba kubazwa ivy'ubwo bwicanyi bwabereye ngaho muri zone Gatumba, bitagomba kuzobazwa umuhari wa Tabara. Naho rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yaciye avuga ko igihugu cibanye c'u Rwanda arico gitoza abo bicanyi yise abo mu kagwi k'iterabwoba ka Tabara. Ivyo byose bikaboneka ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ngo amakuru afise atazi ivyo ariko aravuga, ngariko arenyegeza umucanwa kandi ngo niwe azowota nkuko abanyagihugu baciye bavuga. Ngo yaravuze ko ngo bene igihugu b'u Burundi ngo b'u Rwanda ngo bari basubiye kubona ikiyaga Tanganyika, ngo bari basubiye kuronka imikeke, ariko ngo ivyo ntago ari byo bitunze abanyagihugu b'u Rwanda. Abanyagihugu b'u Rwanda barafise ibindi bibatunze nkuko baciye bagenda babivuga. Rero bikaboneka ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye adatekereza neza nkuko bariko baragenda babivuga. Ngivyo ntago yavuga ko ari byo yarata ko ari byo dandaza ku Rwanda, kuko ngo biraboneka ko nawe
ivyo avuga atabizi, ngo yaciye yagiriza u Rwanda ko arirwo rwaciye rugaba ivyo bitero, ariko ni ububeshi bukomakomeye cane, nk'uko umukuru w'igihugu kibanye c'u Rwanda nawe yaciye abishira mu ijambo risozera umwaka, we yavuze ko abo bose bipfuriza u Rwanda nabi, bo igihugu c'u Rwanda kigomba kwitegura izo ntambara bariko bashaka kugishozako, kandi ko u Rwanda go ata gihugu na kimwe rwipfuriza inabi, nta gihugu na kimwe k'ikibanyi rwipfuriza ko camererwa nabi. Ni mu gihe ibihugu bituranye n'u Rwanda harimo igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, igihugu c'u Burundi bariko barashoza intambara ku Rwanda, babesha ko u Rwanda ariko rucumbikira imihari igwanya ubutegetsi bw'ivyo bihugu, ikavuga ko kandi iyo mihari igwanya ubutegetsi bw'ivyo bihugu harimwo umuhari wa Red Tabara ugwanya ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi, ko ivyo umukuru w'igihugu c'u Burundi yaciye ashikiriza ari ububeshi, atabagwanyi ba Red Tabara baba ngaho muri ico gihugu kibanyi c'u Rwanda, kuko ngo Red Tabara ifise ibirindiro ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ubwo bubeshi bariko barashira ku Rwanda ahubwo ngo ni izindi mvo za politike zinyegeje inyuma y'ubwo bubeshi bw'umukuru w'igihugu, bagasaba ko Ndayishimiye umuntu atinyuka kubesha isi yose imuraba, ivyo vy'ubwo bubeshi no guhenda abenegihugu yozobikurikiranwa ko vyose akabisigura. Ni mu gihe Ndayishimiye uyu aragenda yagirizwa ivyaha bikomakomeye cane, harimo n'icaha co kwica uwahora ari umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza. Uyu niwe Varisito Ndayishimiye yaciye asubirira. Bamwe mu batari bakeya cane cane mu Barundi bakabona ko rero ivyo Ndayishimiye ariko aragenda akora bishobora kuzoshikana igihugu mu manga, mu gihe bivugwa ko yishe uwari umukuru w'igihugu kugira ngo atware igihugu atawumuhagaze hejuru, atawumufatira ingingo, nk'uko vyaboneka ko umuhisi Petero Nkurunziza yagomba kuzoja aramufatira ingingo zikomakomeye cane. Ivyo byose byarabonetse ko rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nyegeje vyinshi, kandi ko agomba kuzobikurikiranwa ko igihe nicogera. Mu gufasha igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu kubaronsa abasirikari, abo basirikari kandi bikavugwa ko babandanya kuja kurasigwa ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bafashanya na FARDC, FDLR na Wazalendo n'indi mitwe yitwaza ibigwanisho, imitwe yica abenegihugu b'igihugu ca Kongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ivyo bikaboneka ko rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye navyo agomba kuzobikurikiranwa ko we na Felix Antoine Tshisekedi bariko barica, baratanga uruhusha rwo kuja kurasa abo benegihugu b'abanyamurenge bitwaje ko ngo hari umuhari wa M23 uriko uragwanira ngaho mu gihugu ca Kongo. Uwo mutwe nawo ukaba uvuga ko uharanira uburenganzira bwabo banyagihugu babandanya kurasigwa ngaho mu gihugu ca Kongo. Amakuru rero akavuga ko abo baperezida, yaba perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi yavuze ko niyo ramuka afashe ubutegetsi azokwama arasa umugwa mukuru w'u Rwanda yibereye mu gihugu ciwe i Goma, ngo yaraguze intwaro zo kuzahita atera agaba ibitero ku Rwanda, aho yagiriza u Rwanda ko ngo arirwo rufasha umuhari wa M23. Ni mu gihe M23 yo ivuga ko ari abakongomani atari abanyarwanda. Abakongomani bahejwe muri ubwo butegetsi ndetse bakishaka no kwirukanwa ku butaka bwabo bavukiye ko ngaho mu gihugu ca Kongo. Amakuru agenda ava ngaho muri Kongo rero ndetse no mu Rwanda, u Rwanda narwo rukaba rwavuze ko izo ngwano igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kivuga ko kizogaba kuri ico gihugu, u Rwanda narwo rwiteguriye kuzogwana
n'uwo wese uzoshaka cyangwa uzokwipfuza kugaba ibitero kuri ico gihugu kibanye c'u Rwanda nk'uko amakuru agenda avyemeza ava ngaho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'u Rwanda n'u Burundi. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone. Hama muraturya ngaha iburyo fyonde no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya azuje agushikira aho uzoba uherereye hose.